Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi w'Imana igenekerezo rya 14/2024. Utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako hama ukabandanya ushikirwa n'ano makuru umwanya ku mwanya, kamwe ku kandi ku gihe. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Mu ntara ya Gitega hari umunyeshure w'imyaka 20 yibungenze asaba ko umwana atovuka atagira se kandi inda ariyo umwigisha babonanye irirenga rimwe. Umwigisha bivugwa ko yatwaje iyo nda y'imvuka umunyeshure akaba asanzwe akorera kuri Ecofo Kivogera muri DCE Bugendana mu ntara ya Gitega. Nayo uwo mwigeme akaba yahora yiga kuri Ecofo Kivuvu muri komine Bugendana nyene. Kuri uyu wa 11/2024 niho ivyo bintu vyabaye. Abigisha, abanyeshure kumwe n'abanyagihugu barashwa badutse kureba ivyo ari vyo. Vyinshi kuri ino nkuru ni mukanyi mu buryo buramvuye ntuje kure. Nayo mu bindi kandi ishirahamwe ry'Ubuganda ryashize imitahe muri Sosumo. Abakozi bahora bakorera ishirahamwe Sosumo bakaba bafise amakenga. Ku bw'ikete ryo muri Munyonyi umwaka uheze ishirahamwe ryo muri Uganda Sarayi Group ryazanye imitahe muri Sosumo. Abakozi b'iryo shirahamwe bakaba bavuga ko biriko birashirwa mu ngiro. Sendika y'abakozi ba Sosumo ikaba isigura ariko ko amasezerano adategekanya ibijanye n'inshumbusho yohabwa abirukanywe mu gihe hagabanijwe abakozi. Ino nkuru nayo ku buryo buramvuye ni mukanyi. Nayo mu yandi makuru kandi Kigali yabujije abanyagihugu bayo bipfuza kuja mu Burundi. Akamo katewe na leta y'u Rwanda gakurikiye iyugarwa ry'imbibe vyakozwe n'abategetsi b'u Burundi ku wa 11/2024. Kigali ihanura abanyagihugu bayo kutinjira mu Burundi, irahumuriza abarundi boba bari mu Rwanda, igasaba abategetsi b'u Burundi gucungera umutekano abanyarwanda boba bari mu Burundi. Leta y'u Rwanda yari yagize ico ishikiriza mu mushuhirano aho yamenyesheje ko yamenye biciye mu binyamakuru ingingo y'u Burundi yo gusubira kugara imbibe zabwo zose. Nico gihugu kibanyi co mu buraruko. Vyinshi kuri no nkuru navyo nyene ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hamwe ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone canke subscribe. Urafyondako hamwe udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ano makuru ku buryo buramvuye nunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko mu ntara ya Gitega hari umunyeshure w'imyaka 20 yibungenze asaba ko umwana atovuka atagira se kandi inda ariyo umwigisha babonanye irirenga rimwe. Umwigisha bivugwa ko yatwaje iyo nda y'imvuka umunyeshure akaba asanzwe akorera kuri Ecofo Kivogera muri DCE Bugendana mu ntara ya Gitega. Nayo uwo mwigeme akaba yahora yiga kuri Ecofo Kivuvu muri komine Bugendana nyene. Kuri uyu wa 11/2024 niho uwo mwigeme yazinduka kugariza kw'ishure uwo yagiriza ko yamutwaje iyo nda yigishako. Abanyeshure, abigisha barashwa badutse abenegihugu kuba uko baza kuraba ibibaye kuri iryo shure, basaba ko akurikiranwa n'ubutungane yagiriwe n'icaha intahe mukubite mu gahanga. Inyamiramabi zimaze kuvyumva zaciye zihashika, umwigisha arahagarikwa akaba yarahavuye ajanwa mu gasho ka komine inyuma y'inama yahuje abajejwe umutekano, abavyeyi, abarezi n'uwujejwe indero muri iyo komine. Mu gihe umwigisha ahakana ivyo yagirizwa, umwigeme we yemeza ko babonanye incuro irenga imwe, aho yemeza nyabuna ko hafise ivyemezo, ahubwo agasaba ko umwana atovuka atagira se kandi akazofashwa mu bijanye no gusubira mw'ishure. Mu runani rw'amashirahamwe ahanira agateka k'abana FENADEB bamenyesha ko ayo makuru yabashikiriye, bagasaba ko inzego zibijejwe zikora akazi kazo, bigaragaye ko uno mwigisha yakoze ico caha agahanwa hisunzwe amategeko. Nayo mu yandi makuru kandi nuko ishirahamwe ry'Ubuganda ryashize imitahe muri Sosumo. Abakozi rero ngo barafise amakenga. Ku bw'ikete ryo muri Munyonyi umwaka uheze ishirahamwe ryo muri Uganda Sarayi Group ryazanye imitahe muri Sosumo.
abakozi b'iryo shirahamwe bavuga ko biriko birashirwa mu ngiro. Sendika y'abakozi ba Sosumo ikaba isigura ariko ko amasezerano adategekanya ibijanye n'inshumbusho yohabwa abirukanywe mu gihe hagabanijwe abakozi. Mu nama yakozwe kuri uyu wa kane w'uwa 11/2024 n'abakozi ba Sosumo bari muri sendika y'abakozi b'iryo shirahamwe CTC, abo bakozi bariyamiriza izanwa ry'imitahe y'ishirahamwe ry'Abaganda. Basigura ko abakozi ata nteguro ibakingira mu gihe boba birukanywe. Ntitwigeze tumenyeshwa mu gihe hashirwa imitahe muri Sosumo izanywe n'iryo shirahamwe rya Uganda Sarai Group. Turafise ubwoba ko hamwe intambuko zose ziheze hashobora kwirukanwa abakozi. Turashobora kwizera mu gihe tworonswa uburenganzira bwo kugura imitahe. Niko vyashikirijwe na Nitunga Philippe, umunyamabanga mukuru wa sendika y'abakozi ba Sosumo. Akaba asigura ko bagiye gusesangura itegeko kugira ngo abakozi baronke ibitegekanijwe mu gihe bokwirukanwa. Ihinguriro Sosumo rifise abakozi 555. Icete ryemeza ko ihinguriro ry'Ubugande rishizemwo imitahe ryashizwe ahabona kuwa 27 Munyonyo 2023. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yahumurije ubuheruka ko ata mukozi n'umwe wa Sosumo hazokwirukanwa. Yavuze ko ayo masezerano hagati ya Sosumo na Sarai Group afise intumbero yo kurwiza umwimbu. Nayo mu yandi makuru kandi, Kigali yabujije abanyagihugu bayo bipfuza kuja mu Burundi. Akamo katewe na leta y'u Rwanda gakurikiye iyugarwa ry'imbibe vyakozwe n'abategetsi b'u Burundi kuwa 11/0/2024. Kigali ihanura abanyagihugu bayo kutinjira mu Burundi. Irahumuriza abarundi baba mu Rwanda, igasaba abategetsi b'u Burundi gucungera umutekano abanyarwanda boba bari mu Burundi. Leta y'u Rwanda yari yagize ico ishikiriza mu mushuhirano, aho yamenyesheje ko yamenye biciye mu binyamakuru ingingo y'u Burundi yo gusubira kugara imbibe zabwo zose. Nico gihugu kibanyi co mu buraruko. U Rwanda rurababazwa nuko ivyo bizogabanya uruja n'uruza n'ibintu hagati y'ivyo bihugu bibiri, kandi ihonyanga amasezerano yateweko igikumu mu muryango wa Afurika y'ubuseruko. Ivyo bihugu bibiri bivukanyi vyo mu karere k'ibiyaga binini birimwo. Kuri uwu wa gatanu ku muhingamo, Kigali yaragabishije abaturuka muri ico gihugu. Abanyarwanda bari ngaha bategerezwa guca babitahura kandi vyihuta. Mu gihe igihugu gitangaje ko kitadukeneye nta kuvayo. Mwirinde kandi mufate ingingo zibereye. Ivyo ni ivyamenyeshejwe n'icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda Ray Mukurarinda mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru. Abanyarwanda bari ngaha bategerezwa guca babitahura kandi vyihuta. Mu gihe igihugu gitangaje ko kitadukeneye nta kujayo. Mwirinde kandi mufate ingingo zibereye. Ivyo ni ivyamenyeshejwe n'icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda Ray Mukurarinda mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru. Ni uguterana amajambo. Mu gihe u Burundi bwirukanye abanyarwanda batari munsi ya 10 kuri ubu wa kane. Ntidukeneye aha, mbere abari ku butaka bwacu twarabirukanye. Uko akaba ariko vyari vyatangajwe na Martin Niteretse, umushikiranganji w'u Burundi ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, igihe atangaza iyugarwa ry'imbibe z'u Burundi n'u Rwanda. Nari nasavye ababuramatari bankorere icegeranyo c'abanyamahanga baba mu Burundi. Barakimpaye. Twaragikoreye ko kandi vyagenze neza. Uko akaba ariko yabandanije avuga. Nubwo atatomoye ibitigiri, amasoko yemereye igihe.com, ikinyamakuru gikorera ku buhinga ngurukana bumenyi mu gihugu c'u Rwanda, ko abanyarwanda batari munsi ya 30 bashikirijwe ubutegetsi bw'u Rwanda kuri uwu wa kane ku rubibe rwo kuruhwa. U Rwanda rusaba abategetsi b'u Burundi gucungera umutekano w'abarwo bari ku butaka bw'u Burundi. Bakore intonde canke bareke, babishaka canke batabishaka. Ivyo vyose ntibibuza ko u Burundi butegerezwa gucungera abo bantu, baba abanyarwanda canke abandi banyamahanga. Nta numwe yategerezwa kugira umutima uhagaze. Uko akaba ariko vyashikirijwe na Alain Mukurarinda. Kigali ariko irahumuriza abarundi baba mu Rwanda. Ku bijanye n'abarundi baraha mu Rwanda, mubandanye imirimo yanyu ya misi yose. Nimuhagarike umutima, nta kintu na kimwe
bikurikira bivuye ku ngingo yafashwe n'abategetsi b'u Burundi yo kugara imbibe n'u Rwanda. Uko akaba ariko vyamenyeshejwe na Mukurarinda. U Rwanda rukaba ruvuga ariko ko rwatangajwe n'uko u Burundi butabwiye mugenzi wabwo ingingo yafashwe biciye mu nzira zo hagati y'ibihugu, ariko rukavuga ko rwiteguye ku biganiro vyose bishoboka ku neza y'abanyagihugu b'ivyo bihugu bibiri bagwa mu mporero bikomeye. Yishura ku bibazo vy'abashingamateka kuri uwu wa gatanu, umushikiranganji w'Uburundi ajejwe imigenderanire y'Uburundi n'amakungu Albert Shingiro yavuze ko ubwigenge bw'Uburundi butuma igihugu gihitamwo uwo kigiranira ubucuti canke kikareka. Agashimangira ariko ko hadategerezwa kwisigura ku ngingo yafashwe yo kugara canke kugurura imbibe. Ariko yatangaje ko indege zija mu bihugu bibanyi harimwo u Rwanda zibandanya zikora. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi. Ico utegerezwa ni ukumanuka munsi y'ino video ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.